kuri Ezekiel 3 reka nanjye dusome mu Cyongereza. At the end of 7 days the word of the Lord came to me, son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. Imana idufashe cyane gose. Twongere Imana amashi menshi cyane. Hallelujah. Uyu munsi ndagomba tuganire, nafashe umwanya munini ndiko ndasenga. Iri jambo riguma rigaruka muri jewe. Ijambo watchman bisigura umushibamyi. Iri jambo ndaza abatari bake bashobora kuba bamaze kuryumva ariko bataramenya neza insiguro ya kino kintu. Imana yantwaye muri mpemu yera itangura kunyigisha kuri iri jambo, itangura kunyigisha kuri kino kintu. Hanyuma Imana irambwira ngo ndashaka yuko ukiganiriza ishengero ryanje. Inyuma yo kwigisha ishengero ryanje ndagomba yuko uzosengera abantu bazokwisanga bose arabashibamyi, kubera hano hari abantu atarabashibamyi kandi bategerezwa kuba bashibamyi, kandi ibimenyetso by'umushibamyi birabazako ariko ntibigera babimenya ko arabashibamyi. Abandi n'abashibamyi ariko barabizi ariko ntago bari ku rugero rwiza rwo guhagarara kuri position yo kuba umushibamyi. Imana nidufashe cyane gose. Abandi nabo ntavyo bazi kandi barahura n'ibintu byinshi bategerezwa guhagarara kuri position yo kuba umushibamyi, a watchman. Ndazi n'ubu umushibamyi ushobora kuba utaratahura icarico ariko ngira ndakubwire definition ntoya cyangwa se insiguro ntoya y'ikintu bita umushibamyi. Ariko mbere yuko ndakubwira iyo definition cyangwa se insiguro y'ijambo umushibamyi, ikintu ca mbere utegerezwa kumenya nuko umuryango wose ubaho, every family, umuryango wose mu vyaremwe, mbere nabonye atari no mu vyaremwe gusa, no mu bikoko atari ibiremwa muntu navyonyene bigira umushibamyi. Imana nidufashe cyane gose. Ariko sivyo ngomba kuvuga kuko sivyo ndiko ndavugana navyo. Ngomba kuvugana nawe umwana w'umuntu wicaye ngaho uyu munsi kugira ngo umenye ko hari responsibility ufise, kandi hari ikintu mpemu yera ariko araguhamagarira, kandi hari ikintu wavukiye kubaco kandi utigeze ugisha inama yo kugira ngo ushobore kukiba, ariko Imana yagutoranyije kubaco, cyangwa se utigeze unatoranywa kubaco ariko ushobora gutoranywa kubaco biciye mu kurambikwa kw'amavuta no guhezagirwa no gusengerwa. Kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo, ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Timoteyo hamwe ngo Timoteyo uzigame kandi urinde ingabire z'Imana wahawe biciye no kurambikwa kw'ibiganza n'abakozi b'Imana. Mu yandi majambo bisigura yuko ushobora kuba utari ikintu, ushobora kuba utari ico, ushobora kuba utazi n'ikintu, ushobora kuba utanashoboye n'ikintu, ariko biciye mu kurambikwa kw'ibiganza n'abakozi b'Imana ico kintu utari kuzopfa ubaye ukakiba kubera kurambikwa kw'ibiganza n'abakozi b'Imana. Imana iguhindure ikintu cyose utari kuzoba kubwo kurambikwa kw'ibiganza nayo mu izina rya Yesu biciye mu bakozi bayo. Komera Imana amashi menshi cyane. Hallelujah, hallelujah. Imana nidufashe cyane gose. Narababwiye ikintu cyose utavukanye utasanze mu muryango iwanyu utegerezwa kugiharanira mpaka ukigezeko. Nimba mu muryango iwanyu utasanze amaparcelle utegerezwa gukora n'inguvu zawe zose ugasigira abana ba amaparcelle. Nimba mu muryango iwanyu utasanze imiduga azoba ari kosa cyane ni wapfa udasigiye umuduga umwana wawe. Nimba mu muryango iwanyu hari ikintu utahasanze urakigwanira ukironke. Ikintu utavukanye uzokigwanire mpaka ukibonye, uzogiharanire mpaka ukibonye. Imana igushoboze ico utahasanze uzogisigire nawe uzobasiga mu izina rya Yesu Kristo. Amavuta n'ingabire utasize muri generation, utasanze muri generation yiwanyu, abazokukomokako bazoba abantu bo kugicaniro buzuye amavuta ya mpemu yera. Nimba nta ngabire y'ubuvugishwa wasanze iwanyu, ingabire y'ubuvugishwa izokwire mu maraso yawe biciye kuri wewe.
nimba nta kubohoka kwageze kuba mu muryango iwanyu, ukubohoka kuhere kuri wewe kugira ngo gukwire no muri generation n'imbuto zo mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Nimba turi kumwe wizera tela haleluya. Imana idufashe cyane gose. Ntago ari kosa kuvukira mu bukene, kandi ntago ari kosa kuvukira mu muryango udashoboye, kandi nta nubwo ari kosa ryawe kuvukira ahantu udakunda udashaka, ariko ashobora kuba ikosa rikomeye cyane no gusamara igihe uvukiye ahantu udakunda cyangwa ubaye mu buzima udakunda, hanyuma ukabusaziramo kandi ukabupfiramo. Yesu Kristo arahindura amateka. Ahantu wavukiye ntago ari uzosazira mu izina rya Yesu. Umuvumo wavukiyemo ntago ari uzosiga mu izina rya Yesu. Karande wavukiyemo ntago ari uzosiga mu izina rya Yesu. Abizera Imana y'igicaniro cya repentance bari hehe batele haleluya. Abizera Imana ibohora bari hehe batele haleluya. Wasanze abavyeyi bawe baryama mu nzu y'ivyatsi, ntabwo uzobasiga mu nzu y'ivyatsi mu izina rya Yesu. Wasanze umuryango iwanyu muryama ku musambi ku kirago, abo uzovyara ntibazoryama mu kirago ku musambi mu izina rya Yesu. Wasanze iwanyu nta mutungo uhari, Imana mu ijuru igukore ku maso no kwiyerekwa, igushire impamvu yugurura imiryango, irekura abagufata ibiganza, icyo utavukanye ukigereko mu izina tela haleluya. Ntago twavukanye ubushobozi, ntago twavukanye inkomezi, ntago twavukanye amavuta, twararaye amajoro ngo tubigereko, twarisonzesheje ngo tubigereko, twarahevye byinshi ngo tubigereko. Hari amasacrifice twatanze, hari abantu twitandukanyije nabo, hari ibintu twahagaritse, hari ibintu twatanze ko imibiri yacu turayiheba kugira ngo tugere ku kintu runaka atawundi muntu n'umwe muri generation mu maraso yacu yari bwigeragira. Imana yo mu ijuru igukoresha ikintu ata muntu n'umwe yari bwagereko, abo muvukana, abo mubana, aho ukomoka naho uvuka, ariko abafise ukwizera ko hejuru bari he. Haleluya. Bisaba kugira icyizere, bisaba kugira ibyizigiro, bisaba kumva ko bishoboka. It is possible. Birashoboka kandi birakunda. Reka kubere kugira intambamyi y'ibihe n'amajambo uri kuracamwo. Reka ndakubarire uburemere bw'ibihe uri kuracamwo n'uburemere bw'amagerageza uri kurahura nayo akwerekana cyangwa se ni insiguro na definition y'uburemere n'ubunini n'icyo Imana yaguteguriye kubaco hamwe naho uri kuraja n'icyo Imana yakugize. Uburemere bw'ibibazo uri kuracamwo ntubigereranye kuri ufise inyatsi gusa cyangwa se uri nyagupfa cyangwa se uro guhebwa no gutagwa. The weight of your struggle, uburemere bw'umuruho wawe is the simple definition of who you are. Ibikugwanya vyerekana uwo uriwe, intambara n'amananiza uhura nayo vyerekana uwo uriwe, kubera nta muntu ashobora gukoresha, nta muntu ashobora gukoresha ntabwo ushobora gufata ibafu ingana kujya mu kwica umubu. Umubu birasaba ko usonda. Mu gihe rero uri kurahura n'utuntu dutoya, ndashobora kugira amakenga ko atakazoza kanini yufise, ariko iyo uri kurahura n'ibintu bikomeye, ibyo vyerekana uburemere bw'ibicuri niyo uri kuraza. That is the way. Hallelujah. 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 Imana nidufashe cyane gose, Imana nidutabare. Hallelujah. Ahantu hose iyo babonye ikintu kitameze neza banza kuvuga ngo hari uburemere bw'ikibazo cyabaye kingana gute, barungika ubufasha buhwanye n'ikibazo cyahabaye. Ariko uko ikibazo kiba kinini bituma n'ubufasha buza nabwo ari buniniya cyane. Imana yo mu ijuru igukore ku maso, ntucibwe intege, ntugire limitation y'ibihe uri kuracamwo n'amajambo uri kurumva no gusohorwa na nyene inzu n'abariko baraguca intege. Reka ndakubarira ikintu kimwe, Imana yacu ntagigengwa n'ibihe, Imana yacu ntagitwagwa n'ibihe, Imana yacu ntago yumva amabwire y'abantu, Imana yacu ntago yumva amajambo y'abantu, Imana yacu ntago yumva amakritike badukritika.
kritika. Imana yacu ntago yita kuri background yacu. Imana yacu niyita kuri kahise kacu. Imana yacu ntago yita kubo twari bo babi. Imana yacu ntago yita ku kintu na kimwe, yita ku cyo yatugize nico yifuza kutugezako, hanyuma ikadukomeza kugira ngo dushobore kubandanya urugendo nimba turi kumatera. Haleluya. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ukugwana intambara nini kandi intambara nyinshi. I appreciate you. Ndagukomeye amashi menshi cyane gose. Uri umuntu adasanzwe kubera hari uburemere bw'ibintu bikomeye Imana yashize imbere yawe. Ntuhunge ku gicaniro, egera ku gicaniro, niho hari source y'inkomezi zawe n'ubushobozi bwawe. Imana nidufashe cyane gose. Twasomye ijambo ry'Imana. Umushibamyi, a watchman is a person who keeps guides over a building at night or something or family to protect from everything which can come around the place to disturb or to stop something to not take place. Majambo make mu Kirundi, umushibamyi n'umuntu arinda. Icyambere arazigama, he keeps, arazigama. Imana dufashe cyane. Icya kabiri n'umurinzi, n'umuntu arinda. Icya gatatu n'umuntu azigama, he protects. Hariho kurinda no guproteja. To guide and to protect bisa n'ibigomba kugira insiguro imwe ariko ntago ari imwe. Ararinda hanyuma hakabaho n'uzigama. Ni kuvuga kuzigama hariho no gutanga ibiguzi byose bishoboka kugira ngo ushobore kuzigama ikintu runaka. Imana dufashe cyane gose. Yesu nadufashe cyane. Haleluya. Kuba umushibamyi no muhamagaro Imana ihereza umuntu wese. Bibiliya ya umuntu yagize kuba umushibamyi ntago ari umuntu wari we wese aba umushibamyi. Umushibamyi n'umuntu Imana ishiraho. Kumbure dusubiye mu isezerano rya kera, umushibamyi yaba ari umuntu akorana hafi n'umwami, yaza kubwira amakuru yose umwami, yategerezwa gukorana n'ingabo z'umwami, akaza kubwira amakuru umwami kandi akarereka ibintu eraba. Umushibamyi murabona abamaze mu mazu ya kera, urabona ko hari gisagara cyaba cubatswe kizungurutse. Haba hariho rero akazu kari hejuru ya clôture, kari hariya hejuru ya clôture, hanyuma ugasanga hagazeyo abagabo babiri canke batatu bafise inzamba canke inzumbeti, barindiriye yuko babonye igitero kije baca bavuza inzamba, n'abasirikare naho bataza kuba biteguye bari hariya anya baze bace bamenya ubwo nyene ngo turatewe, duhaguruke tugwane canke se tube maso mu bundi buryo. Imana dufashe cyane. No muri iyi minsi turahari, hari utuzu abasiti babubakira hejuru ku buryo umusiti araba mu rupangu akaraba no hanze. Mbere yuko umuntu adodora hajya agira uko akabanza akamuraba kubera wewe ari hejuru. That's who is a watchman. Uyo no mushibamyi. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Ariko hari umushibamyi yashobora guhagarara ngaho. Hariho n'abandi baba bari hafi y'umwami, bamenyesha amakuru y'ibintu byose, bakavuga ibigiye kuba. Hari ijambo nasomye ryanteye ubwoba rivuga ngo ariko ngo umushibamyi ngwiyo haje igitero kije gutera mu gisagara, ngo agaceceka ntavuge ko hari igitero kije gutera mu gisagara, ngo abantu bategwa bose bakicwa muri ico gisagara, ngo amaraso yabo bantu bose bapfuye kubera ubusamazi bw'uwo mushibamyi, ngo aza guharurwa ku gatwe kiwe. Imana dufashe cyane gose. Murumva uruhare rw'umushibamyi kandi uruhare rukomeye cyane gose. Ni kuvuga umushibamyi n'umuntu ahagarara canke ashigwaho kubw'umuryango, kubw'ikintu runaka, kubw'igiko
c'Imana kubw'ahantu hariho hose. Ni kuvuga mu muryango wose hategerezwa kuba umuntu yitwa umushibanyi. Nimba mu muryango iwanyu mudafise umushingira, manze mvuge kwanza mu buryo bw'umubiri, hanyuma ndavuga no mu buryo bw'imhemu. Yesu adufashe cyane gose. Nimba mu muryango iwanyu mudafise umuntu ahagaze nk'umushibamyi, muba muri mu vyago bikomeye cyane gose. Imana idufashe cyane gose. Hari umuntu abari mu muryango ameze nk'umushibamyi, ugasanga utuntu twose two muri famiye aratuzi, utuntu twose tuba mu muryango, utugeso twabakuze, twabakuzine, tw'imiryango, twa runaka, akavuga ngo uriya mwana afise ingesi niyi tugende tumuhanure, mukarunaka afise ingesi niyi tugende tumufashe, mukarunaka ameze ukunuku urugo rugomba rumunanire tugende tumufashe, mukarunaka is having a worries, afise guhungabana no kutagira amahoro go kumva yuko ikintu kitagenda neza mu muryango cosigwa ahantu hamwe kikigwa, hanyuma imiryango igasubira kuja ku rutonde. Imana nidufashe cyane gose. Haleluya. Uwo ni umushibamyi mu buryo bw'umubiri bisanzwe. Utegerezwa kugira n'umuntu w'umushibamyi mu buryo bwa kote finance. Hari abantu usanga bafise umuryango, ugasanga nta muntu n'umwe akomeye mu muryango iwabo bafise. Iyo habaye ikibazo muri famiye iwabo, bose barahundagara, bakabura n'umuntu ashobora kwentervena ku miliyoni 5 cyangwa miliyoni 10 mu gihe habaye ikibazo gikomeye. Ariko iyo hari umuntu w'umushibamyi muri famiye, mu muryango iwanyu, mu marasi wanyu, hashobora kuba akabazo, murazi ko ibibazo bidateguza kandi mu buzima ibibazo birabaho birashika. Imana idufashe cyane. Iyo hari umuntu w'umushibamyi, Imana ikamuha umutima wo kumva ko ahagaze kandi ashobora kuba ijisho rya famiye, Imana ikamuhezagira, ikamuhereza n'ubwo buryo. Araraba abantu bo mu muryango akabwa, ni bano bahungu ko mo nari inzererezi babuze akazi, sinofata miliyoni 5 nka debloka nkabahereza bakagenda gukora bakava mwibarabara. Aba bahungu sinogenda kubafasha ukunuku nuku bakareka kuba inzererezi bagakora ibinibi. Abakobwa ko bamezwe nuku sino bafasha nkabahereza ubuzi cyangwa se nkabahereza amafaranga bakagenda bagatanga ubuzima buke buke bikagenda neza. Imana nidufashe cyane. Nimba mufise umuntu nk'uyo w'umushibamye mu muryango iwanyu, ariko akaba yaravyirengagije kandi ari Imana yamushiriyeho, Imana imukore ku maso izina rya Yesu, akwiyumvire ko kandi akurondere mu izina rya Yesu. Nimba turi kumwe tela haleluya. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Kandi nawe nimba uri ngaha ukabuzi ko Imana yaguhezagiye, kandi ukabuzi ko uhagaze mu muryango ariyo wahezagiwe mu muryango, you are a watchman of your family. Imana yagushize nk'umushibamye mu muryango. Reka kuryama neza no kujya neza no gusigaza ibyo kujya kubita mu mapubere buri gihe. Uzi ko ufise abana biwanyu batoya n'abandi bo muri famiye iwanyu bariko barangara basohogwa mu nzu kubera ibihumbi 50. Wowe 50,000 utana yaguramo n'akantu bi 50,000 imbere yawe ni 100 cyangwa se ni nka majana 5 basi ni nka 500 francs kuri 50,000 wawe n'ubusa. Ariko abandi muri famiye iwanyu bariko basohora mu nzu, bariko barabirukana kubera inzu bari ibihumbi 50. Imana igukore ku maso mu izina rya Yesu Kristo. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Kandi nimbuzi ko ari umushibamyi, uzi mu muryango iwanyu ko Imana yahezagiye, ariko ukaguma umwandikira kwirengagiza kandi uzi ko akeneye ubufasha. Nababwiye ko umushibamyi no umuntu Imana ishiraho kubw'abandi, umuntu Imana iterekaho kubw'abandi, akabera umugisha abandi, agaproteja abandi, akazigama abandi, akabarinda ibyago n'ibibazo mu gihe cyose ashobora kuba bishoboye. Imana yo mwijuru uyu munsi ukiva ngaha, mbere yuko kuno kwezi kwa 6 guhera, Imana imukore ku maso, Imana imukore ku maso, wakiri apere y'umugisha. Birashoka ko umushibamye yahora kurihira ibintu by'abana, yahora kurihira inzu, yahora kurihira amashure, ariko yararavye hirya aravyibagira. Imana yo mwijuru imukoreko, imubuza amahoro, agira ico akoze ku buzima bwawe. Tela haleluya. Hari
uwundi yaguha umutahe, hari uwundi yakubaza ukuriho inzu, hari uwundi yakumenya, ariko uyu munsi n'ukwezi kurahera atamenye n'amakuru yawe. Uwo n'umushibamyi yaravye hariya. Imana yo mwijuru imukoreko. Turasenga amasengesho yo kumurungikira ubushobozi bw'Imana bumuhindukize, yongera agira icyo akoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ashobora kuba ari n'umugabo wawe, ugasanga umugabo yagiye mu mahanga ariko arakwirengagiza, kandi Imana yamugize umushibamyi w'abana bawe n'urugo rwiwe, ariko akibagira responsibility yiwe. Imana yo mwijuru imukoreko. Imana yo mwijuru imubuza amahoro, agira icyo akoze ku muryango mu izina rya Yesu.